AKES DON inyuma yo kutabahemba acishaza n'umugore acishaza muri état civil yaranditswe novuga ati félicitations kuri AKES DON félicitations kuri AKES DON parce que abo yakinishije amarangamutima yabo ni benshi cyane en tout cas kubona afashe ingingo yo kuvuga ati ngoma ndongore akaja muri état civil ikintu novuga yuko kiriko kiratera abatipe benshi baba ba Mario abatipe benshi bajya amahera abakobwa bari hanze ni kudakora jewe ndazirana n'umuhungu avuga ati amafaranga yasaba umukobwa kasha genda mu kabare gusukana abandi bakobwa jewe usabye ukoze amahera ugasaba ayo mafaranga kugira ngo uyavyaze umusaruro muri projet it's fine bose maze gukoresha ibiganiro ngeze kuri ediso cyabwe ngo ningorane kubera ko numva ngo yararongo si Jesus ariko it's fine gusa je ndatangara n'impamvu urazi yuko ukoze mariage n'umukobwa avuye nka Etats-Unis Canada muri Europe bavuga ko harongo kube babona yuko barundi atabushobozi dufite bwo kuronka amafaranga ahubwo bo mu Burundi. Bonjour, bon après-midi, salut la famille. Abakunzi ba Malengo Media nibaze ko meze neza. C'est toujours niyo chanceling ko mumenyereye nko nkunda kubivuga aho mubaze mukomeze mwihangane ameze neza nabo nibuke yuko ari Imana yabakuye mu bibazo cyangwa yabagejeho muri nko mubona rero imbere ya screen zacu turi kumwe na Iva dibaza sugame mubonye bon ubwa mbere aciye hano kuri Malengo Media mugabo abarundi benshi baramuzi yakoze ibintu makuru bitandukanye reka tumuhe ikaze abaramutse yongere abaramutse ko yidondoye ko atamuzi twagwa ikaze Iva. Merci beaucoup Chanceline. Malengo Media abakunzi ba Malengo Media ndabaramukije cyane ni MC Ivan umutima w'u Burundi kuva muri Sabaut Media TV ndabakunda cyane kandi merci beaucoup kuntumira aho nyene aho here ngo Sabaut TV Sabaut TV izo kari bishaka ko tukuze muri Wakala TV kuva ryari bavuye muri Wakala TV. Wakala TV ni kinyamakuru candeze nkuko nibindi byose byagiye birandera ariko rero iyo umwana umureza arakura Imana yarangiriye amahirwe niyumvira gukora iby'iwanje ubumbarizwa kuri televiziyo yiwanje na creye ndiko ndagerageza ndabe yuko nanye mfise amahirwe noronka amahirwe rero yitwa Sabaut Media TV bashigikire gusura kuri subscribe ngire bakurikirana ibikorwa byanje. Iva hariho umuntu yandondeye ambarira nti ngo chance ngo uzombarize ngo ahungo bo mu Burundi ngo cyane cyane abari muri entertainment ati ni kubera iki bariko batubesha ni mu diaspora bakigo batuge amafaranga yacu aho yarafatiye ku nkuru yari maze iminsi ivuga yuko Noraske yari amafaranga y'umudada ngiye nawe yo nkuru urayimenye nk'umumenyesha makuru ntabwo utarayimenye cyambye ngo uzombarize bahungu ngo bareke inzongese ngo bampanurire mbega Iva nawe barimo amafaranga y'abandi bigenda gute ngo mubye amafaranga ba diaspora so Jenny baza ko bon je sindimo mu bantu bajya amahera y'aba diaspora antuka uvuze kujya amahera yo mu diaspora sinza gutahura neza ico bushatse kuvuga ariko hariho actually hari abahungu bariko barakoresha uruyeri bwo guca mu rukundo kugira ngo bajye amafaranga abakobwa sivyo ariko kandi tuze turabe neza ntituze dusange abo bakobwa bariko barashiramo ubujuju bw'iwabo sivyo kuko actually umuhungu gukunda uramubona uramubona mu kiyago urayibona mu mwanya guha uraca ku bagenzi biwe ukumva ibiyagagirana n'abagenzi we uraca ahantu henshi cyane kugira ngo wumve yuko wose ukora inoti yiwawe ngo uriko uramuha rero sinje gushikira ngo hariho abahungu bajya amafaranga ngo ibiki n'ibiki ariko n'abakobwa bayatanga nabo uzoduraraba mbega uyu muhungu ngoma ndayahe ninde sivyo amfise ko projet imeze gute kugira ngo bace basohora amafaranga ubundi cyese shwa kujija ngo Noraske ngo kunuku peut-être ibyamubaye ko bifite abandi byigeze kubaka imbere yiwe canke abandi bizobaka inyuma yiwe kimwe gusa umwe wese yigire kwizamu giwe kubera ko nuriye nakaruti bagiye ubundi wavuze yuko ubu wamaze kuguza ikinyamakuru cawe arico Sabaut gisigura iki? Sabaut gisigura Imana nyine ingabo. Imana nyine ingabo ni rurimi.
Nubwo ururimi icongereza ni ururimi rutamenyerewe ngaha. Hari abantu benshi babonye iyo media ndayuguruye baca batangura kuvuga ngo ni ikinyamakuru ngo ca Joshua, Prophet Joshua of Joshua, Joshua Jesus. Ariko si ivyo kubera ko ishengero ryiwe ryitwa Sabaoth. Ariko Sabaoth risobanura ati Imana nye n'ingabo. Okay, nce tuma cyo ko yuko iyo bari yiwiwe. Yego, nce bituma bace baza barabivuga ariko nibaza yuko nta n'amahirwe ndanaronka yo kwicarana naho kugira ngo dushobore gukorana ikiganiro ariko ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari ishengero hariho n'ikinyamakuru. Wavuye muri Wakala TV ubu ushite muri Sabaoth. Kwizina rigorera Sabaoth TV. Ari CEO ari Iva. Tanga kazimana noze uzobikora ko wenyine. Bo Jenny baza yuko abantu benshi baguma bambwira ati Iva urashoboye wayugu muri kuri kamera za Wakala TV uri kurarira kudahembwa utagira gute. Tanguza ivyo wawe tuzogushigikira tuzogira gute. Ariko nagiye gutanguza ivyo wanje casanga babandi bose barabambye tuzogushigikira tuzokurikirana tuzogira ukuntu nta n'umuntu n'umwe akinyandikira nta n'umuntu n'umwe tukiri kumwe rero gutanga akazi ntabwo ari processes ndende cyane ni question tu yuko Imana ivuga ati ndemeye nakantu k'akaburungu Imana ishonda hamwe ibintu bigaca bigenda neza ico nsaba gusa abafana ba Malengo Media bashigikire dushigikiranire amasigaye byose ni ku mugambi w'Imana. Mavuye muri Wakala TV abakozi benshi ngo bagi badahembwe mugabo ndibuka uko washigikira uko wahembwa. Ampisi abakozi bose bamaze kuva wowe warasigayeyo. Bisigure ko wahembwa mugabo no musuvuze uko utahembwa. Bo Jesse sinahembwa ahubwo naguma nizigiye yuko ejo cyangwa igihe ejo bizogenda neza. Mbona kuguma ndiyumvira kuja kwicara muhira n'ubundi abafana batariko barambona nzokwibagiranwa nzogira gutavuga ati même si nariko ndaronka umushahara reka mbandanye nkora et après ibintu bizogenda neza cyo ndabandanya nta bishasha byari birimo mugabo ko warabandanyije ivyo bari witeze sivyo wasanze oya siko nabisanze naco gituma ncemva muri Wakala TV ata kamera ata machine fise nta microphone fise nta kintu kimwe fise ndarondera nk'udufaranga dukenya nkaca gukotesha kamera nkakotesha micro nkakotesha machine nkabona gukora ikiganiro naco gituma baguma babona kuri Sabaoth ibikorwa birikwega cyane ni kubera ko ntararonka ubushobozi bwo kugira ngo ngure ivyuma ariko buke niko rugendo kandi ntaho uvuga rimwe ngo yuzuri ingobyi nizeye yuko ejo hazoba heza apa yuko Iva wahora umumenyesha makuru no ukiriwe kuko ntabwo urabivamwo wakina filme twakona muri filme zitandukanye mugabo muri iyi minsi twakona muri filme za Fanny Lavine byagenze gute uri muri Fanny Lavine ubusiga uri muri team ya Fanny Lavine ndi muri 3 fois films kwa Fanny Lavine ya turiko turakina filme nziza cyane series nziza cyane kwa Samantha bayikurikirane kuri YouTube andika Fanny Lavine ugacikurikirana saison nziza cyane kandi yigisha ibintu byinshi cyane ya no munsi rero Iva nawe ubona hatageze kurongora abandi bariko bararongora AKES DON inyuma yo kutabahemba acishazana umugore acishaza muri état civil yaranditswe no vuga félicitations kuri AKES DON félicitations kuri AKES DON parce que abo yakinishije amaranga mutima yabo ni benshi cyane en tout cas kubona afashe ingingo yo kuvuga ati ngoma ndongore akaja muri état civil ni intambwe nini yerekana yuko yakuze ubundi yahora ari umwana rero félicitations my brother ni intambwe nziza kandi abaduciriye inzira uko biri kose umuntu nubwo yo umubosi wawe ariko mukinganya état civil usanga atabirenze tu ariko kubera ko ansumbye état civil respect my bro Iva nawe nijyari ko abasore bose muri entertainment man nimwubake kugira ngo bavuga ngo umugore ngo atera umugisha nimwubake kugira ngo nk'iyo migisha nayo bavuze bon Jessica vraiment sikiera parce que c'est du single suis en couple ndafite umusheri kandi umusheri mwiza cyane asa neza atesa iki mete ego vraiment en tout cas mu gihugu cy'u Burundi cyangwa muri Afrika
ndiyemera yuko nshobora kuba mfise umugore mwiza cyane gusumba abandi bose. Bavuga nti ngo umukobwa mwiza ego ashaka kuvuga ko ari mwiza nkuko bivuze usanga hari n'undi mutipa ashaka kuvuga ati no gasimije no it's fine jewe maze kubona yuko ari perfect kuri jewe abandi bose nubwo moca mumubona nk'igisabune biba biri nubwo uvuze ngo perfect nta muntu perfect uretse Imana yonyene uri wanje ari perfect kuri jewe nta muntu numwe giye perfect none mada uramarira ndaguharije kuko ego ubushayini wawe si ndavyemeye oya vraiment en fait basi je suis satisfait basi n'urukundo ampa nuko asa nuko ateye yego vraiment ndi satisfait vraiment sindi muri babahungu bihakana abasheri bagira gute jewe umusheri wiwanje ni mwiza cyane kandi uvuze ko utamwihakana ashaka kutubwira ari mu gihugu cyawe ari mu gihugu cyawe yeah mu muhishana ushaka kuvuga ni mu muroge aho rero cida abatipe ari muri industry ashaka kujimbira kamera keme ngo afise umusheri mugabo mubwiye ati ari mu gihugu cyawe ntakubwiye ati igihugu ari gukora yuko azi muri Arabia afise umuheza amafaranga mu Rwanda afise umuheza amafaranga mu Burundi akafise undi rero yemera acavuga ati nivuga ati ari mu Burundi wawo ni ndara y'ikiganiro acavuga ati kumbe sije mu Burundi hari abandi oya si ivyo jari muri États-Unis nce ndabivuga directement parce que ntuje hariya na hariya sinzi kunyegeza umukunzi ubwo nawe ntiri muri babandi bavuga nti numu diaspora kandi ndungikeye gusa inoti ya maniri ya biherenga oya mbe ivyo vy'inoti muri ko mubizana gute rega nizo tahura uburemere bw'amafaranga nivyo amafaranga afise uburemere bwayo ariko kandi n'urukundo nago rufise uburemere runini cyane rero ibintu byose nimugume mubishiramo ngo amafaranga Chanceline urashaka kuba ufite amafaranga ukagura igitanda ciza ariko ntiwogura itiro urashobora kuba ufite amafaranga ukagura relation nziza ivyo kurya biryoshe ariko nta apeti wogura ntakayaba gushobora kugurisha amafaranga urashobora kuba ufite en fait amafaranga hariho umwanya akora n'uwundi mwanya adakora none abo ba diaspora bataraza ntitwari tubayeho batumenye turi bamayibo bari mubayeho mugabo ubuzima mufisi no musi ndakubaza uno musi n'abakobwa dukunda ngaha mu Burundi ugasanga turiko turabasatisfaire kandi tutaraba diaspora ari amafaranga yiwacu why none twebwe abahungu bari mu Burundi tubasatisfaire mwebwe muri ngaha why not mutatuvuga ko muguma mwisunga aba diaspora cyane yekora yuko nivyo tuma tubona ku marezo sociaux baridoga ngabahungu matwe ane pa oublier yuko ku marezo sociaux hariho n'ibintu bakleya just kugira ngo baduze ama YouTube yabo ari ibintu bakleya kugira baduze ama YouTube yabo kandi nama prefa hari bakarunka n'ama audio voiture ndiye amafaranga naye ndikufatira kuri ndikufatira ntabwo ari ibyo tumaze iminsi tukumva gusa kuva na kera byari bihariga nubwo hariyo nabandi bataje imbere akamenya ngo basarishe mugabo usanga bahari warigeze ubona igihugu kiburamo abasuma oya naco nta gihugu kiburamo abasuma nta gihugu kiburamo abasambanyi nta gihugu kiburamo aba escrow uranyumva ububi bwose buba buhari abeza n'ababi bose baba bahurikiye mu gihugu kandi Imana ibahera imvura rimwe rero reka babikora nyene bibabaje ariko kandi ikintu navuga yuko kiriko kiratera abatipe benshi baba ba Mario abatipe benshi bajya amahera abakobwa bari hanze ni kudakora jewe ndazirana n'umuhungu bwati amafaranga yasaba umukobwa kashe genda mu kabare gusokana abandi bakobwa jewe usabye ukoze amahera ugasaba ayo mafaranga kugira ngo uyavyaze umusaruro muri projet it's fine ndagutabura cyane parce que ubufisi inzara n'inyota yo kumva yuko ukeneye gukora ariko gusaba amafaranga umukobwa mukundana cyangwa ugakoresha uruyeri rw'urukundo kugira ngo uronke amafaranga kanaka ugacujana mu buboregwe mu kunwa amashisha mu kugira ukuntu ejo hiwawe habari habi cyane gose gusa kandi ikindi kintu cyakimbabaza nuko babiteze urukundo ndetse bakabiza yuko bazokubakana usanga umukobwa ari hariya ariko yitegura gushika ino cyakora mariage mais par contre amaze gushika sanga ivyo bavugana biri contre n'ivyo bavugana nivyo donc ivyo yakoze ntibitandukanye n'ivyo donc bavugana kuri telefone so birabaho nibyo nyine nakubwira ubwesiko burabaho ariko je cyo no hanura abahungu bagenzanje twige kugira amahitamo abantu benshi nibariko bareka kurongorwa cyangwa kurongora kubera ko babuze amafaranga yo kurongora cyangwa babuze imiryango ishobora kubafasha imanza ahubwo abantu benshi biriko byanka yuko barongora cyangwa barongorwa kubera ko bagira amahitamo mabi abandi bakagira ibibazo mu rugo kubera ko baba bagize amahitamo mabi sino
twese turafise ubushobozi bwo kurongora abandi bafise ubushobozi bwo kurongorwa ariko kubera ko atamahitamo dufise uca usanga nyene biriko biratugora rero abatipe bagenzanje tube serieux n'ibintu vy'inkundo si une fois winjiye mu rukundo injira mu rukundo wumva yuko muri wewe bikurimo yani winjiye mu rukundo juste pour profiter le temps il faut yuko winjira mu rukundo parce que uvyumvamo apana kwinjira mu rukundo kubera ko hariho besoin kanaka ukeneye et après ucuja ku décevoir umuntu c'est pas du tout normal. Ikindi Iva ndakunze kwiga cyane abantu bari muri industry mu Rwanda kenshi ugerageje kureba benshi haba muri filime haba mu muziki benshi baba bafite abakunzi kandi bakabagaragaza baba bafise abagore bafise imiryango mugabo mu Burundi ugasanga abantu bari muri industry bitwa kuba bafise izina ugasanga babanyegeza biva kuki ni bwa bubwa ariho n'umuririmbyi nzi aheruka gukora mariage n'umumama araho kuri mariage yiwe yategetse abakameramani hari kamera zirenga nk'indwi yategetse abakameramani yuko badata amabateri arimo we wabona abakameramani bameze uko kibaza ngo bariko barakamera kumbe nta bateri irimo amakamera yose arazimije kubera ko ati genda umustar kandi umuririmbyi arahazwe aheruka gukora mariage kandi mariage yiwe anakubonye unafashe telefone ngo uri kuri afotora uko byaba ari bibazo uba leta zindi so rero ivyo vyama vyabaye ariko ngaruka handi nyene tuje turabaseriye mu nkundo parce que umutima nta garage ugira umutima ukomerekeje urawukomerekeje kugira ngo dushobore kuvugwa aba ari ibintu bidasanzwe ariko kandi no kuba diaspora baje baramenya uburyo basohoramo amafaranga rabo uwo muntu ngo musohorera amafaranga wowe ushobora gusohora amafaranga ku muhungu nta muntu w'iwabuzi nta nuwo muvugana nabi wabo ntimubazi kunuku nta nabagenzi be na batanu bwati abandabazi barankurikiranira naka hari kunuku gacuda kumwikoreza amamiliyoni 10 ibihumbi bingahe by'idolari mani bazobijya babimara no kuri kwimana nuko twihuta ingorane nuko je batantumbera rero nabakanira bagutumbera jewe vraiment vuba ndubaka ntibaze bazi twitege etat civil nawe rero sikera en tout cas sikera uyu mwaka nyine wa 2024 tugiye kwinjiramo wow it will be fire ngoma ndongore ntwiye nawe ihure nikura kagaye kubera abantu bongaya Noraska agomba agende fana agomba agende Noraska agomba agende abaye umugore rero agende agomba arongore Noraska agomba arongore AKES agomba arongore n'abandi barongoye Edso yarongoye ninde Edso Edso bon Edso wewe ngorane bose bararongoye vraiment niko kimwe se mugomba ngo ningore ngize kuri Edso abantu bose maze gukosha ibiganiro ngize kuri Edso cyabwe ngo ningorane kubera ko numva ngo yararongo sinzi Jesus ariko it's fine gusa je ndatangara n'impamvu urazi yuko ukoze mariage n'umukobwa avuye nka Etats-Unis Canada muri Europe bavuga ko arongo kubera babona yuko Barundi atabushobozi dufite bwo kuronka amafaranga aho ngo bo mu Burundi ntibarongo ubonye kugira ati nabakeneye kurongoka entre parenthèses tukaba turakarenganya no kugira n'urongore twe dukeneye gusaba content nta bindi n'urongo abana baronsa gafu yego vraiment muzobibona kandi sikera vraiment kandi isheri wanje ahari mubwiye akajambo kamwe cyangwa bibiri akajambo kamwe uko ndamukunda cyane gose arabidantuka acyatwenga kwanze ko rawe kimwe cyane tubandanye acyatwenga musero ikinyamakuru cawe uzi kurakora ubuze ibikoresho nige uzoja nyine kubikorwa tone kurakora rero jewe n'ubundi kubikorwa ariko ndi kubikorwa n'ubundi kubikorwa abakunzi ba About Mega TV murabizi ndumukozi uko biri kose muri no minsi gusa hariko haraba ibihuhusi kubera ko atavyo mafisa ariko Imana imbere byose bizogenda neza mugumane nanje tu ko ndazi ko bishaka wiyumviye gutanga TV tabikoresho rero birashika birashika tu kumva wokora ndi muri abantu batigera bacika intege ndose 50 million yo gukotesha kamera n'imashini nkakora ibiganiro bibiri nkabishirako ni bon bizote bariko bizoshika umugani wasazwe
rero ico nsaba abakunzi banje bariho, abanshigikira bariho, abakunda impano yanje bariho, abakunda ukundi bariho, banshigikire bafyonde kuri subscribe kugira ngo baze barankurikirana. Ndazi nta ndwi imwe isigaye batarabona umuriro kuri Sabaut. Ico ndacizeye kandi cyane. Fire ubwo mugarukane umurindi rero ashi nukuri guys, je ndagwaye kwibona ahantu kure muri TV online kandi ndagwaye kubona hariho nk'abajene barenga 10 muri uno mwaka dutanguye bakorera ikinyamakuru natanguje mu maboko yiwanje, sivyo? Iyo abo bajene 10 bagaca batunga imiryango nabo nyene, umva ndabigwaye cyane gose kandi vraiment Imana imbere ntawizeye Imana azomaramara. Aba diaspora bumva bonshigikira, bumva yuko twokorana parce que media TV online ni project yagutse cyane. Ari nk'umuntu aba yumva yokorana n'undi yogira gute karibu dukorane. Atavyo vuga ngo tuje mu nkundo, tuje muri ibi duhurire kuri projet tuyikore, iyo projet igenze neza bitubera umusaruro twese, byo cyo biba byiza gusumba. Abantu ngo uzobahembe ntibize bibe nka AKES DON. Sorry ndi mu kiganiro chef. Uranyumva? Oya nzobahemba je. Antuka byari kuri statara kana. Birabaje gukoresha umukozi amezi 3 ane utamuhemba, atunze imiryango, atunze afise amasharge. Harakano nanditse ati ivyo naho Imana izomfashe, ivyo nyinaho nyoye abana banje baze babisimba. Mani majamu nashatse kuvuga ni Imana yampezagira nkaronka abo nshobora gukoresha. Imana izindinde kureka kubahemba kubera ko narabonye igikomere kiri cyo gukora ntuhembwe. Birabaje cyane frère gose uko ntuhembwe tulokazi izuba ni wewe, imvura ni wewe, ariko ugatahira ubusavye ntuhembwe. Ya rero Imana tu izonje imbere kandi byose bizogenda neza. Yes, bizogenda neza pe. Abakunzi bacu ko badukurikira ndazi kufisa afana benshi cyane bagukunda, nibagushigikira gusupportinge kuri Sabaut TV. Sabaut TV mbwe mko subscribe, nimbuta nako subscribe ngaho uyikore, hanyuma ugende nayikore hariya mukomeze mushigikirwa rwego Burundi dutera imbere, tuzanye imbere. N'aba diaspora muri hiyo muma muri ngo ko babaje amafaranga. Attention nadu. Rego mu baratanga ni muyaze mu investisse mu nyamakuru bikeneye aba investisseur muzane urwego Burundi rukore. Apa kuja mu nkundo ngo kwawe ya tani mubireke. Ndagushimire. Asante sana. Bakunzi ba Malengo Media, asante sana. MC Iva mutima w'Urundi.